nuko yacereye cyane akataringa nanje ndumva nta mpamvu yo kuguma hano kuko ninguma ngaha nta kindi nzoba ndindira atari guhambwa ndi mutima. Kubw'ivyo rero ndabasavye mundeke nzinga utwanje mugende mu mahoro hama ndabasigira inzu yanyu mubeho mwishimye. Nshobora kuba ndi hano ndababangamira atavyonze. Kubw'ivyo rero ndabingenza reka nzinga utwanje mu mahoro hama ndabise nigendere kugira ngo muba muri nonze umutekanye. Nshobora kuba mba hano bamwe bamwingira bamaze kugwara umutima kubera jewe. Nibaza ko n'intera intambwe bamwe bamwe imitima yabo izoruhuka. Narakoze kumindara, narakoze kunyitaho, narakoze kubwa buri kimwe cyose mwankoreye, caba ikibi canke iciza, byose nzovyamiza ku mutima wanje no mu bwonko bwanje kandi mumbabarire. Angela avuye Jana byonse ubwo yakeneye yakubwiye no nje nahirutse ndamwanyira mu nyuma sohotse ndamurondera ndamubura rero ibindi navyo sinzi. Angela yibonye kabisa wanga kugarura imeni kiri hafi yamara kurengo kabira nkayo bengi ndamuhane ndamuvunagura ajya amagonzo soye kuva ngaha beno mundakere Jenda mwitaho. Okay, mwiteho kuko jamwe no muhana no mufunagura. Ubuzima bw'isi mugakanya gato iyo ndi kuraba isi iri kugana numva agahinda kenshi amarira n'amaganya icuditse ubwoba bwinshi. Ubuzima bw'isi nugakanya gato oya iyo ndi kuraba isi iri kugana numva agahinda kenshi amarira n'amaganya numva agahinda kenshi amarira n'amaganya icuditse ubwoba bwinshi. Numva agahinda kenshi amarira n'amaganya icuditse ubwoba bwinshi. Angela mukobwa wanje umbabarire kubwira ikete ndakwandikiye. Ushobora kwibaza impamvu ndakwandikiye iri kete, ariko hari impamvu ikomeye kandi nini cyane itumye ndakwandikira. Jewe ndagiye ariko tuzongera tubonane, kandi umunsi twongeye kubonana tuzobonana mu yindi shusho unzi nka sogo wawe
ariko kuri kwa nyako kandi kuzuye. Ndi papa wawe, uri umwana wanje w'amaraso, umukobwa wa mbere w'ifura. Angeli, natandukanye nawe ukiri muto, ibihe biradutandukanya, ariko uyu munsi nakubona nkishima, nkabona uri imbere yanje, nkumva ibyishimo byuzuye umubiri wanje n'umutima wanje. Ndakubwira ukuri, Brighton, uzi ko muvukana ntabwo muvukana. Brighton yakuriye muhiri wanje akiri umwana muto. Wakuze uzi ko muvukana, ariko siko kuri. Brighton ni imfuvyi, namutoye ari umwana muto, ndamuzana bamuhira. Ndagufise uri umukobwa umwe rudende, inyuma yawe nta n'uwundi ahari uretse Brighton uzi ko mwavukana. Ndakubwira ukuri, iyi nzu Brighton ayipanze atazi ko ari iwanje, ariko nayanditse kuri wewe kubera ko narayiguhaye. N'igihe uzoshaka kuyisubiza ikabi yawe vya nyavyo, impapuro ndazishyize ngaho inyuma y'igitanda z'iyi nzu mubamwo. Uzozitore uzibike neza. Jewe ndagiye, tuzongera duhure ntakiri isogo wawe, noneho umpamagara papa wawe vya nyavyo, nta kwihishamwo. Ndi wa wundi uzobona ukishima, papa wawe wa nyawe. Jewe ndagiye, ngiye kuraba mama wawe kubera ko aragwaye cyane, ngiye kumwitaho. Sinari kuguma ngaha kandi namaze guhabwa amakuru ko mama wawe agwaye. Ndagiye, tuzoba dusubira mukobwa wanje. Yarayo makuru nagoma ngo ndaguhe. Uwo mukobwa Benita nasubira kugufata uko ashaka, uzomuha isomo. Ni papa wawe. Urakoze cyane mwana wanje, baho wishimye. uvuze ko Angeli? Yes. ubundi so kurinda ahubwo nyene ndinde. ubwo naninjiye mu nzu wandavye cyane, nta n'ubu ngarutse wanyitegereje rwose agira ngo ari cyo ariko ndabamo, kandi ntabwo ari irya mbere. Ndakunze kubibona kenshi ndaba mbwira hari icyo warambonye. So
kumbe nakabonye umunawe muri ino nzu uri papa wanjye kubera iki nigeze ndabimenya kubera iki niribona nawe nisindisha ariko sindabimenya Oui, Mr. Khan. Kubera. Oya, Khan, urabitswe ndakunda. Ubundi kuva umunsi wa mbere mbanana nawe nubwo nasubiye kumva urukundo muri Jarundo. Hanji. Yes, baby. Yeah. Oya, kubera. Oh yeah. Byose bibaho. Kubera. Ariko kandi ndagukunda. Ntacyo bitwaye. Oya kandi ndagukunda. Hanji. Oya shari gatoya. Umva mbese n'undi munsi nzosubire kunkorako ngo bangure ako kuboko kwawe ngo kunshireko. Hari kera cyane. Uriko uranyumva? Urako jewe siniranje no mwakera. Ubu mba numva ndagufasha nkagufinyanga neza kubera ko Baby, habaye kuri kuri. Yes. Oh my God. Shit. Okay, calm down. Reka ndamubaza. Ariko ni ndakunda. Ibyo ni itegeko. Okay. Angeli? Angeli? Sorry. Angeli? Oui. Angeli, kuri komeza uko ushaka ndagufata kutemera hano munoro nuko vrema Ubona habaye ikiganya kubaho. nice kino ufana mudama tutumo kubita Madamu wana muguza cyari. Uri umugore wateye nk'abana. Ujye ubana nk'umwana ntavyo utazi. Angeli
Ugeze ko kwita umugore wanje ngo ari umwana. Of course. Kuko abana nabo biriza umwanya wose yirire akantu kose ari kwiriza. Je no kusije ko nigeze mva mu cyumba. Twahuriye. Rose ndakubwira. Ubundi je nza kwanje bana mutaye hanze. Sorry bebe. Kwa mvuruga gato. Okay. Baby, don't cry. Don't worry. Come on. Baby, vyagenze gute Angela kuko bite? Tena na kimwe twavuye. Jana nibereye muri sara Angela zaravugana kuri telefone na Mr. Khan. Ngiye kumubaza aca simbira ko nkubita amakofi. Kandi bigaragara neza ko Angela akundanye na Mr. Khan. Baby, ni gute Mr. Khan yakundana na Angela umukobwa ameze kujya? Tena biyumviye ariko baravugana. Kandi bavugana amajambo y'urukundo. Rero uko nabyumvise binageze kuri vyabo. Baby, ni vya kuri telefone je shobora kuvyemera na gato. Ni maka Mr. Khan ashikane binibwiye ko bakundana. Nkuko nandi nashitse wanyu nkabivuga. Arazambwiriye ko bakundana hamwe ndabimenye. Tena biyumviye kandi ibyo bavugana nabona ko bigaragara neza ko bageze kure mu rukundo rwabo. Gusekera no kumenyesha coco. Angela dahebanye na Mr. Khan azobona ibara. Kandi azobona ibara rikomeye cyane. Ibyo ndabigusezeraniye. Ikindi naco Angela atavuye ngaho ngo asubire ruguru. Rero no rugo ndahukana ndaruvemo. Kuko sishaka kuguma jembana na Angela. Be. Oui. Ivyo bindekere nzabikemura sivyo? So, it's okay, stop crying, alright? Wow, twengare tuna kumochera ngasho. Oya Mr. Khan, ntabwo nagurishije nkuko vyibaza. Ntabwo negusha nshoka ndakubwira iby'ubuzima bwanje umusombe tubonana. Me? Undi munsi nzosokona nawe. Nzabikubwira. Khan, ntabwo ndi umwana. Ntabwo ndi umwana muto kujya nananirwa kubona n'umuntu. Ntabwo ndi umwana muto kujya nananirwa no kubona umuntu ankunda. No. Ubundi umunsi wa mbere nabonye ko unkunda. Umunsi wa mbere wajya muhira. Narakuravye. Ndabikubonamo ubundi bikurana ko bimbwira. Erega Kane, urukundo aho ruri ntabwo rwihisha. Kandi gukunda umuntu nta no kwifata igihe. Oya. Yes. Niyo mpamvu naje ndakunda rero. Oya, ukunda ntabwo urinda guca hirya no hino. Uhita ududurirako. Ubundi ujya aca hirya no hino aba ariko arakubesha. Sawa. I love you too. Angeli? Sawa. Soka hanze tuvugana. Sawa. Henge gato ndagusubije.
Angeli. Wowe tubanye ngaho imyaka myinshi. Nta kintu na kimwe nabigera numva kuri wewe. Ariko hari amajambo ndoko ndumva. Wowe urakundanye na Kani? Ariko Brighton, kuri kwe n'umugore w'umugorana cyane kandi muri abantu bakoze. Gukundana na Kani harimo ikibazo cyangwa ikindi na je nawe gukundana ntabwo ari uburenganzira bwacu. Angeli, ni wowe uri kurengisha uruko. Imyaka tubanye hano muri ino nzu ndakugaburira ndakubwira ikintu kimwe cyose, ariko ni igambere n'ufise unyishije amajambo nkayo wibonye. Brighton, ntabwo ari kwibana nkuko vyibaza. Nigeze kukubwira umunsi umwe ngo umukuru kizira kumutuka, ariko nikizira kumubwiza ukuri. Jewe musi kukubwiza ukuri umva ko ndakurengeye, ariko we kunkandamiza kumbwira ko nakwiye gukundana na Kani umva ko ari byo bikwiriye. Ndagusubiriyemo no je na Kani gukundana mu burenganzira bwacu. Ntibikwiye ko kuba mba mu nzu yawe akantu kose ndagakora ko ndinze ukakubwira wewe no kurako ndakuze ntabwo ndi umwana habo ndavye neza mwe n'inyuma ngo murabana mu mito kandi suri. Okay, je turashaka kumenya gusa kwa rukuri n'ivyo gukundana na Kani ntaco bimbwiye. Ariko nizera ko nakubariye ntimukajya mwitwara nk'abana kandi muri abantu bakuze.